Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Naho idatanga ibiharuro, leta y'u Burundi ivuga ko umwimbu wagenze neza mu gihugu muri uwo mwaka. Abahinga bo bavuga ko ari imvugo ya politike. Mu kiganiro kw'isoko twavuganye kandi n'abarimyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Hari kuwa 15 mukakaro uwo mwaka w'2022 haraheze indwi aho umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabajijwe ibimaze kurangurwa na Evariste Ndayishimiye mu myaka 2 amaze ku butegetsi. Alain Diomede Nzeyimana yaravuzemwo nibijanye n'uburimyi. Muribuka yuko nk'igiterwa c'ibigori casahirije cyane aho abene Burundi babirimye kandi n'ibiciro bikaduga kuko abadandaza bahora bikika mukiza bakabaha amafaranga y'intica ntikize. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu arakebura abarimyi kutarira amatama yose mu gusesagura umwimbu, akabasaba kubungabunga mu kubika mu bigega rusangi kugira ngo baze bawikoreko mu gihe bikenewe mu kurangura imigambi yabo. Uwo mwimbu wo kubika mu bigega bamwe mu barimyi bavuga ko atawuhari. Bagenzi bacu ba Television Renaissance baravuganye n'abarimyi bo mu ntara zitandukanye. Ku mwaka weze twashobora kuronka itoni 5 kuduga, ariko uwo mwaka nta n'itoni imwe umuntu ashoboye kwimbura bivanye n'ibihe bibi twaciyemwo kikuru ifumbire. Umuntu akazaza kuronka umwavu atevye cyane, igihe cyararenze no gucerwa twaracerewe cyane kuko twari turindiriye ngo umwavu byo twarimye biracikirirwa duhomboka. Uruhombo twagize ntirugiko rungana. Ku bigori harandonka 800 hamukaya usanga turi ahantu hatari hanini narose 400 gusa. Ibiharage nibyo ku mpenshi mu bisanzwe dushimikira ko cyane ngahe wacu mu Kayanza naho harandonka ibiro 1200 ariko nimbo ibiro 500 gusa. Ikihabitumye hanini nishira hamwe fomi mu bisanzwe twe ngahe wacu mu Kayanza turariha amahera kugira ngo bazoduhe ifumbire yo duteza, ariko iyo fumbire yaratevye twararindiriye je naratevye hamwe ndapfa gutera. Ubu nyisi yaratitutse kaheze mu ifumbire ntuheza ngo wimbure. Uko ikirimo cagenze uno mwaka numvuga ko cagenze nabi cyane, kandi imvo aho zavuye sahandi hageze mu mezi kanaka turatanga amafaranga ifumbire fomi baza tugatanga inusu. Iyo rero twegereje kurima bakongera bakayizana hanyuma tukaca turi yarasigaye, ariko hageze kuza gutora ya fumbire leta irayikena iranga kuyizana kugiye cemewe n'amategeko, bica bituma imaze kuza tuyironka insigane, hanyuma ikirere naco uraziko kidasezerana. Tumaze gutera imvura ica ikika n'ingoga, ivyo twateye bitarera nk'ibiharage. Ibigori vyari vyamaze guheka bica biranka kuzuza, bica bituma duhomba gutyo. Faustin Ndikumana wabona ko kuvuga ko umwimbu wagenze neza ari ukubesha. Bimwe mu vy'uwo muhinga mu bijanye n'ubutunzi yisunga ni biharuro vyatanzwe ni banki nkuru y'igihugu. Imvuga yo kuvuga ko umwimbu ukwiye ibanza gufatira ku vy'abarundi bakeneye gufungura ku munsi ugaheza rero maze kubona ivyo bikini mu vyimburwa byose kanaka kugira bafungure neza gatatu ku munsi bashobore kuronka amakara kwibwa curaba ibikenewe ku mwaka ugacuraba umwimbu wimbuwe ku matoni uravye matoni akenewe. Niko bimeze, nta mwimbu uvuga ngo ni urashimiye mu kirere, ivyo nivyo ukunda. Ica kabiri nuko ni statistike za BRB kuva ryari mu isero z'amazi ziko zirasohoka zerekana ko Burundi turi importateur net, nuvuga ko hari igihengeri gihari twamuteza kugurira ibintu by'imburwa hanze. Kiraro noho no mu nama rukoma y'uburimye aheruka yerekana ko igihengeri cyari 30%. Ugira gatatu nuko uravye ibiciro vy'ibiribwa ku isoko nyene bingana nyene biguma biduga, na system ivyigwa isohora vya inflation vy'ibiciro vyerekana yuko ibiciro vy'ibiribwa arivyo biduza inflation muri rusange birenga 10%. Ibiharuro bibiri uwo mwimbu uboneka mbwe ibiciro bikibwa. Abahinga mu by'ubutunzi tuzi yuko uko ibintu biduga ibiciro biba bidakwiye ahantu hose biba biri. Ubugira kane ibi vy'inzara biguma mu gihugu, uwo mwimbu gumuvugwa na statistike za BRB ziheruka zerekana yuko
40% y'abarundi usanga ngo bashobora kumara umunsi umwe batariye. Yerekana ko 76% y'abarundi bashobora kumara umunsi bafise imyitwarariko yo kwikundira ico bafungura batazi ko bakironka. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba, Faustin Ndikumana asaba ahubwo leta gutorera inyishu ikibazo c'amatongo no guha ubuhinga bukwiye abakorera mu gisata c'uburimyi. Gisata c'uburimyi c'Uburundi gifise ingorane nyinshi kuko uravye bwa mbere hoho abavango 90% n'abarimyi mugabo karaba umwimbu twimbura muri rusange ni 40% yo mwimbu mu gihugu ha munsi imbere ukacuraba amase bafe barundi hari turafite ingorane y'amasi ategeza gutorerwa inyishu 30% n'abarundi usanga atamasi bafise amasi ugasanga ari kwiharizwa n'abantu bamwe bategetse ugasanga abandi barundi bari kubura amasi barima kubera ikintu caho barima barundi ubuhinga catangwe kuba ikibazo kubera gitunganijwe nabi. Hariho ubushobozi bw'abarima professionalisation ubuhinga bafise n'ingene bakurikirana abantu ntibaronke ingene bakurikirana ibya bya vulgarisation uravye imiti ingwara zitera ibitegwa imiti ubushakashatsi buzana imiti hakiri kare usanga biteba nkibona by'ibitungu usanga hacamara umwanya munini yuko leta ica yihuta gutora inyishu. Hariho usanga ifumbire idakwiye byose bitegeza gutorerwa inyishu. Ikindi reba karaba yuko ayo ma statistique bakugurura ibindi bigashobora kuva hanze abantu bamaze kuronka uburyo ushobora kugira ubutunzi bw'igihugu abantu bakaronka uburyo abandi bashaka kuvyinjiza bikagurirwa ku isoko kuko ibihugu byose ibyo bihugu bikomakome byateye imbere bya Maurice bya Singapore suba ko birima byose wabo kubera kimwe usanga abantu babayeho neza bafungura neza. Ibanki ya Afrika y'iterambere BAD ivuga ko mu Burundi hari ingorane ikomeye ijanye no gufungura, ikavuga ko mu 2021 Uburundi bwari mu bihugu bibiri vya mbere bifise abanyagihugu bashonje kurusha abandi ku isi. Ibanki y'isi nayo ikavuga ko abarundi 2 kuri 3 badashobora kuronka imfungurwa zihagije ku munsi. Aha kabariho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Mwese mwaduteza abiri turabakengurukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba. Cari kiganiro ku isoko.